Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 Myandagaro uno mwaka wa 2024 ku mutumba wa Kagazi muri zone Cibitoke komine Rugombo urongoye zone Cibitoke Everine Nduwayezu yatanguje ibikorwa byo guhimiriza abenegihugu bo muri zone Cibitoke kwikingira ingwara yaje iturutse ku nkende iriko iribonekeza mu bice bitandukanye. Ikindi agiye guhimiriza abenegihugu no kwitabira rusansuma igiye kuba ku itariki ya 16 Myandagaro. Ewe itwi cy'ukwaruka nta utokumviriza. Umukuru wa zone Cibitoke yatanguje igikorwa cyo kugendera imitumba yose igize zone Cibitoke mu ntumbero yo guhimiriza abenegihugu kwikingira ikiza cateye c'ingwara caje gikomoka ku nkende. Yagize ati iyo ngwara iramaze kwibonekeza mu bice bitandukanye kandi iyo ngwara ifata mu gushyuha, ukumeneka umutwe, amaso agahishira. Ikindi uwo yafashe aratutuza ibihere ku rukoba umubiri wose. Umukuru wa zone Cibitoke yasabye abo ku mutumba wa Kagazi kwikingira iyo ngwara mu kwirinda kuramukanya bahanye ukuboko canke guhoberana no gusomana. Ikindi ukibona ikimenyetso yabahamagariye kwihutira kuja kwa muganga kuko iyo ngwara iyo ivuwe irakira. Asaba abenegihugu kwijukira isuku ryo gukaraba ku mwanya n'amazi meza n'isabune. Yagendeye ko asaba abavyeyi gukurikirana abana mu kubahiriza ko nabo bokwirinda kuramukanya. Yasabye abenegihugu ko batokwigira sindabibazwa kuko iyo ngwara irakomeye. Ikindi umukuru wa zone Cibitoke ariko arahimiriza abenegihugu no kwitabira rusansuma igiye kuba, aho yabasabye kwandikisha abantu n'ibintu byose batunze mu rugo birinde ibihuha bitandukanye byotuma batitabira ico gikorwa. Yasabye kandi korohereza no kwakirana ugweze abazoba bariko bakora ico gikorwa ca rusansuma mu kwishura ku bibazo byose bazobabaza bakavyishurana ituze. Mu tuntu tundi yibukije abatarariha amafaranga y'imiserege ivomera imirima kuyariha kuko ayo mafaranga niyo afasha mu gusibura iyo miserege. Ikindi nuko agiye kuba isekeza ryo gukurikirana ibijanye n'isuku mu mihana, aho abafise utuzu twasugumwe tudakwije ibisabwa bazocibwa amande. Yabandanije asaba abenegihugu kubaha abatware babarongoye, bongere bakunde igihugu, bagihe ishusho nziza aho baherereye hose. Mu kurangiza twamenyesha ko iyo ari inama ya mbere itanguriye ku mutumba wa Kagazi. Izindi nama zijanye no guhimiriza abenegihugu kwikingira ikiza c'iyo ngwara hamwe no guhimiriza abenegihugu kwitabira rusansuma zitegekanijwe kubandanyiriza mu yindi mitumba igize zone Cibitoke. Wavreb ijwi ryo gwaruka FM.